mwaramutse canke mwiriwe bivanye naho umwe wese aherereye kuri mwebwe mwese mukurikirana ibiganiro vy'imbonesha kure Luku Media cane kuri mwebwe bakunze b'ikiganiro mvura muganga. Muti none uno musi tuza kuyaga kuki? Mu kiganiro mvura muganga cuno musi tuja kuyaga kubijanye n'umugera wa sida. Umugera wa sida watanguye kwibonekeza hano mu gihugu cacu mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1983 ariko kandi n'ubu ukaba ucibonekeza. Ishirahamwe ANSS rizwi cane mu bijanye no kwitaho mbere no gufasha abagendana umugera wa sida. Ni muri iyo ntumbero twaciye twegera umupfasoni Jane Gapia Niyonzima aserukira imbere y'amategeko ishirahamwe ANSS Santé Plus kugira ngo atuganirire ku bijanye n'umugera wa sida mbere n'uruhara rw'iryo shirahamwe. Twatanguye tumubaza igihe yamenyeye ko agendana umugera wa sida. Ishirahamwe ANSS Santé Plus ryitaho abagendana umugera wa sida ryatanguye ryari. Ikindi twashatse kumenya ni ico ibiharuro bivuga ku bagendana umugera wa sida mu myaka y'intango y'igihumbi kimwe amajana 1990. Mbega muri ico gihe abagendana umugera wa sida bakigwa gute mu bitaro? Kuri ivyo vyose umupfasoni Jane Gapia atwishura agira ati: namenye ko ngendana umugera wa sida, ariko ndabigaruke ko uko bambwiye ko ngendana umugera wa sida ntibari bampimye. Bapimye umwana wanje umwaka w'igihumbi kimwe amajana 1987. Baramupimye bacambya ko nanje ndawugendana batampimye. Amanje ndabifata uko. Muga mu nyuma kuko bari bambwiye ko ninagira Imana nzobaho imyaka 2, iyo 2 irahera 5 irahera, nje ntangura kwibaza ngira yarihenze muganga nja kwipimisha. Hanyuma ndipimisha ngaha mbona ndawugendana, mbona barawutora. Muga kubera ukuntu babitwigisha nabo ningajiwe sivyo, imyaka 5 iraheze bambwiye ko nzopfa mu myaka 2 kandi singwara n'igicurane. Nca ndagenda mu Buganda naho barawutora, sinashigwa. Nca ndasubira ngenda ne Nairobi, niho naheba ndavuga nti vya bindi nivyo. Rero nabimenye batampimye, ariko nofata ko aho babivuga vyari vyo kuko nipimishije mu nyuma nasanze vy'ukuri ndawugendana. Rero nabimenye mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1987 bapimye ikibondo canje, bagacambwira ko nanje n'umugabo wanje wa mbere yitavye Imana ko natwe twambaye umugera. Igigo cemerewe mu mategeko mu gihumbi kimwe amajana 1993 ariko nticaciye gikora. Catanguye gukora neza mu igihumbi kimwe amajana 1995 inyuma yaho mvugiye kuri katedrali. Nabaye wa mbere mu Burundi, ndabivuga ku mugaragaro. Itariki 1 Rusamba igihumbi kimwe amajana 1994 nabivugiye kuri katedrali. Kuvaho twaciye dutangura tutararonka aho dukorera, mugabo tuja mu mashuri twigisha duhimiriza ugwaruka kwikingira. Ndibuka ko twari dusera ingorane, abavyeyi bashavura ngo turavuze ubukingirizo, turiko turahimiriza abana kuja mu bidavugwa. Hanyuma dutanguriraho dusaba ko umuntu wese yo kwipimisha, na cane tubuza abantu gupimisha ijisho, kuko abantu kirya gihe uravyibuka ukuntu bavyigisha, kubera ariho ubumenyi niko bumenyi niho bwagera. Nkumbure vyaranafashije, sinobifata nabi. Batanga amashusho ateye ubwoba, bakerekana ingene umuntu apfa, kandi ntivyari kubesha, vyari vyo. Abantu bapfa nabi, bapfa ari amagufa, abantu bagira amaherehera ahantu hose, abantu bapfa nabi. Ivyo nta vyo kunyegeza. Mugabe ikintu mvuga ko ANSS yazanye gishasha kwari kwerekana abatarageraho kandi bawugendana, kuko umuntu yarashobora kubaho agendana umugera
akabaho bitaboneka imyaka 10 n'ingahe, kandi muri ico gihe ariko aratikiza inganda. Ico rero ANSS yagwanije kandi yakoze, nibaza ko vyagize akamaro, vyagize n'ingaruka nziza kugira ngo bigabanure ibiharuro vy'abagendana umugera wa sida, nuko habonetse abantu ubaravye utobimenya. Umuhisi Juvenal ntandikiye nanje twari twebwe babiri tubivuga, kandi twese babiri twari tugira amahirwe ko twari tumeze neza, tukerekana ko gupimisha ijisho bihagarare, abantu ahubwo baje kwipimisha. Narirya ari igihe twari tukiri mu bihe inshinge bashobora guteza urushinge umuntu, bagateza abantu 5-6 urushinge rumwe, bivuga ko ruvuye mu muntu yanduye rukacara uwukurikira aca yandura. Ibintu bitabura impu, urabizi hari abantu bagira indasago, ivyo vyose vyari bikiriho, ivyo vyose bikaba vyari mu bintu vyatuma bandura. Hakaba rero n'ibintu vyo guhuza ibitsina, naho nyene abantu bandurira. Ivyo rero vyose nivyo twagenda kwigisha. Tutangura rero kwigisha duhimiriza abantu kwikingira, na cane cane kwipimisha batarinze kubanza kumenya ngo kubona ngo bagwaye. Hanyuma tukabaha impanuro aho twageza kugira ngo usanga yarinjiranywe amenye, mbure ahindura uko yarabayeho, arabe uko yoba aramara kabi. Ku mugambi w'igihugu watanguye 1983. Muri iyo myaka rero 90 twe dutanguye ico bita taux de séroprévalence, mu Kirundi sinzi uko no kivuga, ibiharuro umurundi umwe kuri 5 yagendana umugera wa sida, kuko vyari 20% ukuvuga ngo umwe kuri 5 yagendana umugera wa sida. Bivuga ngo sinzi ko hariho umuryango wari gushobora kuvuga ko barabishije, kuko ingorane nuko batabirabisha. Ababiraba mumenye ko abantu benshi baragwara bagaca kugira ngo yishwe ngo ko yonda, cyavuga ko agwaye ingwara y'igisukari, tuberculose yari yamaze abantu, kuko vyarajana abantu rero barapfa mu bwinshi, ariko ntibavuga ko ari umugera. Baragendana umugera wa sida ari benshi cyane. Jewe ndibuka abantu bapfa batarakwiza imyaka 40, hapfa abantu bakiri bato cyane. Umushingana wanje yapfuye, harapfuye n'undi mugenzi akiri muto. Hanyuma hariho umuntu yatera inkuru nyinshi nawe arapfakara. Hama niwe yambwiye ati, cewe rero mbonye ndengeje 40 nzoba narusimvye. Hariho ingwano y'amasasu avuga, niyo muri ko muraje inyuma, niyo mwitayeho. Ariko hariho ingwano iriko irica mu bwinshi kurusha irya y'amasasu, uriko muribagira. Ndibuka ukuri nkara gose, vuga nti munsi twibuka turiko turibuka urwo rugamba, jewe simbona umukuru w'igihugu, simbona ministre, kabo ndababona kuri terrain ya football. Ivyo bintu vyitwa gute? Iyi ngwano ko ari ingwano, kurya bariko baragwana nizo ziriko ziravuza amasasu zitera amabombe, ko ari yindi mwogenda mu biharuro musanga yica kurusha. Ico gihe rero niho twahaguruka. Muga cyane cyane hari ikumirwa riteye ubwoba, cyane cyane mu bitaro. Umugwayi agendana umugera wa sida wamenga umugwayi aje arenga ku bandi. Jewe
ikibondo canje baramurungitse yapfiriye muhira. Umugabo wanje wa mbere yapfiriye muhira. Musaza wanje niwe yatumye ntangura kwiyumvira ko tugira ikigo. Yaragwaye yagize n'igituntu, nja kumutora. Ndamutora ari kuwa gatanu, ndamutwara kuri Prince Regent, ndaronka icumba. Hanyuma kuwa gatanu ndagenda atameze neza, ndamubwira nturumva kubera ari kuwa gatandatu rorera kuwa mbere nzozinduka nze nzoronka umuganga. Nzindukirayo ndaronka umuganga. Bari baryamye ari babiri. Murazi kera bashira amafishi ku gitanda. Umuganga caraza araraba iyo fishi yiwe, arasoma ivyo agwaye. Aca arahindukira, nije namuzanye, aca avura uwari iruhande. Musaza wanje mbona amosozi arakorotse, ngo ntahana muhira. Nca ndamutahana afise agahinda kenshi cane. Niho nigira inama, tuzokugurura ahantu ko hangana hose. Umuntu nimba tuzokwakira umwe, nimba tuzokwakira babiri, ariko tubakirana iteka uko ico tuzoshobora, ariko bumve ko ari abantu bafise agateka. Ico gihe ndetse ko nagwaniye n'itegeko rigwanira abagendana umugera wa sida, naho mu nyuma barishizemwo ibintu ubona umenga birahinitse bitagwanira cyane agateka k'ugendana umugera wa sida, ariko iryo tegeko turarigwanira, turindira rifinansa. Ariko kwa twe tutari abakoze amategeko, rikora batoza amategeko, ariko barashiramwo n'utundi dukumira, naho ngira ngo nabo batabona ko ari ugukumira. Ariko iryo tegeko ryaraje, umenga bararisubiyemwo naho ritarashobora gusohorwa, ariko abandi barabikurikiranye. Mugani twe twari twabitanguye. Ibikorwa byo kumenyekanisha no kurwanya umugera w'indwara ya sida harageze igihe birahagarara. Mbega habaye iki? Sida yari yakize mu Burundi? Tukiraho nyene ingufu zakoreshwa mu myaka y'igihumbi kimwe amajana 1990 mu kurwanya umugera w'indwara ya sida ubu ntizigikoreshwa. Mbega habaye iki? Ikindi twashatse kumenya ni impamvu canke igituma umugera wa sida wasubiye kwibonekeza mu bwinshi mu gwaruka. Kuri ivyo umupfasoni Jane Gapia atwishura agira ati: Imisida ntigeze ikira n'ubu ntirakira. Nashaka ko abantu bavyumva, nituraronka umutukiza. Mugabo harabonetse agahengwe, harabonetse imiti, twarayigwaniye. Imiti abatanguye gushira abantu ku miti, ijya miti ARV ni ANSS mu gihugu cose. Turagira imana, turahimiriza, turagira n'ikintu cyitwa plateforme, turaforma n'abandi, mbere n'amacentre de santé, kugira tube benshi bashira abantu ku miti. Hanyuma ibitaro birakurikira, burya ibitaro vyaje nyuma, kugira n'umugwayi agende kuvugwa. Jewe ndibuka twagira centre ambulatoire, irya CEPAMP zatanguye muri Prince Regent no muri Roi Calette. Irya CEPAMP yari projet y'Abafaransa yitwa Esther. Iyo projet jewe bari banshize mu mugwi abantu bakurikirana. Iyo projet yari mu bihugu vyo muri Afrique de l'Ouest. Murazi ko Abafaransa baragiranye, barabaye abakoloni b'ivyo bihugu. Ni nk'uko Ababirigi bari muri Burundi, Congo n'u Rwanda. Abafaransa rero burya bafashe iya mbere mu vy'imiti. Bari batanguye kugira FSTI, Fonds de Solidarité Thérapeutique Internationale. Iyo fond barayigira, hamanyuma bagira iyo projet Esther, Ensemble pour une solidarité hospitalière en réseau. Baca bishira mu bihugu vyo muri Afrique de l'Ouest. Jewe bansaba gukurikirana ibiba muri Burkina. Ndavyemera.
mugabo uko ndiko ndabiraba ndababaza ni ndiko ndakora kandi mbona ari vyiza cane. Igihugu canje kibuze iki? Ko natwe dukeneye nk'ibi. Ati wanyu nta wabisavye. Ntibabisaba gute? Ati abategetsi. Ico gihe atwara Buyoya. Jewe naraza nkagenda mugabo mushinga naye yari yaronse amabanga yo gukora muri Université twaba muri Suisse. Numva ngo ari inama mu France Afrique. Umukuru w'igihugu muri umukenyezi na First Lady bagiye mu Faransa. Ndafata train nja mu Faransa nja kumurondera Première Dame. Ndamubwira nti ndakwinginze. Hari umugambi ukomeye. Wowe ugiye ukatuvugira tworonka mu Burundi. Ndamugirira briefing yose. Ati nsabira rendez-vous. Ndahamagara umudirectrice yitwa Anne Petit Gérard, Imana yaramwakiri. Nsanga ari muri Maroc. Ndamubwira mu First Lady wacu yaje atawundi aje kurondera. Naribagiye kukubwira ariko yamaze gushika mu Faransa. Yafashe indege ya mbere acaraza. Barabonana. Babonanye arabidusabira. Hanyuma ubundi amubwira ati ca mwandika ikete. Uwatwara ico gihe muri Minisante yari Dr Kamana, Imana mwakira. Cangira n'Imana acaba inama y'abashikiranganje b'amagara y'abantu yamiba muri OMS caraza Geneve. Aje ndamusaba ko twomwakira tukamugaburira tukaganira. Ngayaje naheje gutegura n'iryo kete azosinya. Kuko nari nzi uko abandi babigira. Naho arankundira arasinya. Baca tubwira ati rero turakeneye kuronka abaganga kuko vyaba mu bitaro. Mu Burundi honyene niho babigize bagatangura gukorana n'amashirahamwe kuko ari je nari nabisavye. Kandi kuko mu Burundi amashirahamwe yari imbere yaratanze ibitaro. Tuca turatangura. Tuca turonka amahirwe kubera Professeur Théodore yarazinanye n'abaganga kuko urumva ni jumelage. Twategeza kuronka jumelage Hôpital d'Avicenne na Hôpital de Rennes. Kandi nawe arabihagurukira. Tuca tugira rero jumelage baca bonyene bazana amahera baca barubaka ajya masepamp mubona muri hôpital militaire muri hôpital Roi Khaled na Prince Regent. Ico novuga abantu batize nibo bantu bafata neza umuti. Kubera iki? Umuntu atize umubwiye uti ubifata saa moya kandi saa moya nturenze ko n'umunota abifata uko. Uwize akubwira ati saa moya hagiye saa moya na 10 ni sawa. Nawe urenzako agatangura arenzako 10 agashirako 20 agashirako 30. Nibo bantu bafata nabi. Abantu batize na cyane cyane abakenyezi. Ubwiye uti uyu muti ukawufata neza uzobona wongereje iminsi. Uko wongereje iminsi niko wa mwana wawe ariko arashaka umwaka ashaka uwundi ashaka uwundi ntaca adakora. Nuko rero turabakorera kubucyo nyene tubigisha abamediateur de santé babakurikirana turerekana kuko tubishoboye. Mu miti twironderera leta itarayironka. Twebwe iyi Fonds mondiale yaje gushika tumaze gushira abantu barenga 400 ku miti. Igihugu catanze ibiharuro cerekana kugira ngo igihugu cemererwe kuronka ayo mahera ivyo bashobora gutanga nk'icemezo ko tubishobora vyari vyo mu NSS. Ku buryo naho bazana Fonds mondiale je signature yakorewe mu NSS kuri Avenue Moso. Abantu ngira baradehukiwe. Hanyuma uburyo bwarabonetse kandi bwari bukenewe burafasha
burafasha ko abantu kuko aho hose jiwe ndibuka twagendera mu kavewe abantu bagwayi nabatwara muri kakavewe kandi mazi vewe rero ni deux portières. Hanyuma umuntu yatwara UNICEF yitwa Zuniga undi munsi yabonye ako kavewe ku gatatu kane bariko barinjizamwo umugwayi bamwinjiza bigorana ko bamushira ku ntebe inyuma amara agenda avuga ku kazi ati hariho umuvyeyi mbona hajya nshaka ko muha imodoka arakeneye imodoka yo gutwara abantu kwa muganga arabivuga jewe ntituzi nanye sinamenye nake ntibayizanye undi munsi yo durira mu nama arambwira ati baraguhaye imodoka ntibande ati UNICEF kandi nayo nasabye ati je ntwara UNICEF navuze ko baguha imodoka reka nayo bampaye acava muri iyo nama hari kuri Novotel agenda ariruka ngo arabahungabanya nabibwirwa n'umunywanyi wo nga akorayo ati yaduhungabanije atubwira ko ni uno munsi arenganye ejo mutararonka iyo modoka ndamushiriye ingenderamo muzosigara murarondera yanje sinza mbona banzaniye urujipe ico gihe jiwe nari narademission nkora ku buntu aho rero niho twatangura kuronka imodoka yisununuye nivyo uburyo bonetse harabonetse abahembwa babikora abantu turaronka imiti vya bimenyetso bahora babona ntivyasubira kuboneka ibicapo barakura kwibarabara kuko vy'ukuri mu minsi iheze nta muntu agendana umugera wa sida wabona agwaye ubona vya bimenyetso twahora tubona ariko ikimbabaza ubu biko biragaruka mu gwaruka jewe nariyakiririye umwana w'umukobwa w'imyaka 23 umukobwa mwiza cane ndamwakira yamaze guta ibiro birenga 10 ndamwakira kuko bishitse nkabimenya ndamutumira muhira ngo dusangire icayi ko nari nabonye ivyo nicura nari nagize ibintu byose bishoboka ko nibaza nti iki kirashobora kwanka iki kirashobora kwanka iki kirashobora kwanka kandi ko vyagenze icamwa nticyashoboka kubera mu kanwa haratabaguritse hamaze umwanya yarashushe ndamubwira nti iyo uvyutse mu kanwa haba hasakute ko neza okay nasama noya ninaba hasa neza reka tureke kubesha ubu nshaka ko twumvikana turaba ingorane ufise raba umucano nico gituma utarya si wewe ntavyo ushobora gaca nibuka iyo ngwara niyo yamara abantu amakandidose na meningite a cryptocoque harageze igihe twari dufitaniye amasezerano na Pfizer yiyikora imiti ivura n'umuti witwa fluconazole hariho 200 mg 100 mg na 50 mg uwo muti jewe narawufashe vyantanguye hariho tuvukana nabonye ukuntu yapfuye sinawumenya uwo muti hanyuma ndabona ntanguye kugira ibimenyetso ururimi ugira imibe umira ukumva ngahara hari umenga hari ikintu gifashe nagira imana nemerukina mu nama mu Buganda nahuye n'umuganda w'umuganga kuko Buganda ni igihugu ca mbere muri Afrika cakubiswe n'iyo ngwara aho umusozi wose wahera bakabura ko n'umuntu Museveni arahaguruka ngira imana rero kubera nahaheruka ndahamagara umuganga ndamubwira nti ndiko ndabona ibintu ati wowe ufise umuntu yoza ino ntego ico gihe abana
umukobwa akora muri Air Burundi. Air Burundi yarajya i Buganda 3 mu ndwi, hanyuma aca aragenda. Ikinini kimwe cyagurwa amadolari 10, kinini kimwe aca aramumpera ibinini 5. Uhejeje kunywa ico kinini umenga ni igikushi kivuye ku munwa, ku rurimi, kuko uvyuka umenga wanyoye amata aha hose biriko kikavako. Ku binini 3 wamenga mu nda iwanje ni nka miracle. Iyo fluconazole ntanguye kuyimenya, nca ntangura kuza ndaja mu bitaro nkasamika abantu ntari muganga, kugira ngo uwo nsanga afise iyo problème ndamufashe ari ushobora kuronka ayo mahera. Umuganga araza aramuraba, bamusanga muhira, kuko n'ivyo turavyubahiriza, kuko burya hariho igihe umuntu aba atarakira, atarashaka kuza ngaha muri NSS, kuko n'ubu ntaraza, turavyorohereza. Naho dufise abakozi bake twabagabanije, turagerageza uko dushoboye. Arazanana n'umuntu wo muri laboratoire kugira aca amufata n'amaraso, hanyuma barabimugirira vyose. Ndibuka ko nayo mfise inama ya conseil d'administration, nshitse arambwira ibipimo, kuko muri ico gihe nije naciye nitwa uwamwakire nk'umucounseling, kumutegura, kugira nsanga afise mu maraso hariyo imigera amamiliyoni. Bivuga ko yarageze kure, afise tuberculose, afise candidose, afise muganga atarinda kuja mu bitaro. Ivyo turabijamwo vyose, mugabo ico nashaka gushika ko ntarinze gukurikira rwose, nuko turiko turaronka abantu bakiri bato nk'abo benshi. Hadaheze imisi 3 nari natanze ikiganiro, mbere mvuga nti twashaka gusaba abantu bo mu mashengero baze batwumve. Njewe ndemera Imana, ndemeza rwose yuko Imana niyo yatumye mbaho, niyo miti n'Imana yatumye tuyironka, ndavye aho twaciye. Rero abantu baja ngaho bakavuga ngo barakize, yego ndemera ko Imana ishobora kubakiza, ariko nibatubwire aho bari babapimye, umuganga yahora bavura, imiti yahora bavuza, hanyuma babagirire ca gipimo. Ibipimo ni 2. Hari igipimo ico mvuga bapima bagasanga mu maraso umugera ntibakiwubona, ico bita charge virale. Ariko serologie ni kindi gipimo, nibagende babagirire kandi serologie. Nigiye kuva mu mwaka wa 2003 bapimye mu maraso nta mugera, ariko ngize serologie umugera ugumamo. Yego nkumbure jewe Imana yaratoye ko mba ndawugumanye, nkumbure yawe ikindi gikorwa ishaka. Wewe nimba warakize nugire niyo serologie, n'uwo muganga yari yagupimye aze abikugirira, agushingire intare. Kuko ikintu kibabaje nuko abantu ubu bameze neza, imigera ntitukibona, ntibacanduza, biribaruka ibibondo bikomeye. Ugaca ugenda ukavuga ngo baransengeye narakize, ugahagarika ya miti. Wa mugera wari waravye ukavyuka noneho ufise ubukare burenze, ukagaruka uremvye. Ivyo rero twebwe tumva ko bidusubiza inyuma. Muri no minsi biravugwa namwe byo mwabivuze yuko hariko haraboneka urwaruka ushasha rufatwa n'umugero. Ubwo ntibyaterwa na cyabi kuko byahora bikorwa ku bwinshi bitarikorwa. Sinzi mwebwe mubise kuranye. Twaradehukiwe twese, kandi iyo mvuga ndishiramo. Twese twagiye mu kuvura, twese twaryoherewe no kubona ingene abantu basa neza, ariko ubu harageze ko duhaguruka. Turakwiriye gusubira guhaguruka, kandi ivyo twavuga siko dukwiriye kwicara hamwe, abadukurira, abari imbere, ubushikiranganji bw'amagara y'abantu no kurwanya umugera wa sida, OMS, ONU SIDA, aba partenaires bose,
abashakashatsi, twebwe twitanze, abagendana umugera wa sida, abakuze n'abato, twese twicarane twimvire mbega ubu mu kwigisha two kwigisha iki. Ndabakarorero jewe no musi ndavuga nti imyaka 42 ngendana umugera wa sida, mu kwezi kuza ndakwiza imyaka 63, bari bambwiye ko nzobaho imyaka 2. Bumva imyaka mbayeho illegalement ni myinshi. Rero iyo ndayivuga biratanga icizere ku bagendana umugera wa sida ko bashobora kubaho imyaka myinshi. Biratanga iyindi nsiguro ishobora guhuvya abakiri bato. Ukiri bato afise imyaka 15, iyo abonye umuntu afise imyaka 50 avuga ati arashaje, je nashika kuri igenda ndashaka ngende. Uko dukura niko uno musi mbwiye ngo umuntu afise 60 yapfuye mvuga ntagiye ari muto, kuko nanje ari yo mfise. Ibintu rero bigenda birahinduka uko dukura. Abo bakiri bato ndabumva, yumvise iyo myaka acagira ngo n'ibintu vyoroshe, ati mbega niko ikino kuyima kunezerwa, nimba nzobaho ubu mfise 12 afise 42, ukuvuga ngo naho no gwara nzoshikana 50 ningahe, ikambeho neza, nirekure, nibereho neza. Ujya muntu akuze afise ibifaranga niyaza akangurira iPhone, nta gituma twikingira, niyaza ivyo biko birije. Ico batazi ngomba kubabwira nuko iyo myaka 42 ni ngwano ku munsi ku munsi. Ndabakengurukire mwebwe mwese mudahengeshanya gukurikirana ibiganiro by'imbonesha kure yanyu Look Media, cyane ikiganiro Mvura Muganga. Ariko mu nkundire shimire ku buryo bw'umwihariko umupfasoni Jane Gapiani Niyonzima, we yaduhaye umwanya ngo atuganirire ibitari bike kubijanye n'umugera wa sida, mbere no kubijanye n'ishirahamwe ANSS. Mugiraho muba mubahwe naho ubutaha.